Uyu mugoroba ibintu ntivyoroshe na gatoyi. Isakwa ku rugo rw'igihangange gikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, harimo igisata c'umutekano, politike ndetse n'ibindi ivyinshi. Ndabaye kazi rero mwe mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nombonesha kure Umuhuza TV, aho muri hose mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye, abaherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese mbaye kaze kandi ndabakengurukiye cyane kubera ko tubana umunsi ku munsi. Igihangange General de Brigade Bertin Gahungu, urugo rwiwe rwasatswe kuri uyu mugoroba. Benshi baribuka ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibihangange vyinshi vyagiye birafatwa, mu nyuma hagakurikiraho gusaka ingo zavyo. Uwa mbere yafashwe na Rengiyome Bunyoni we urugo rwe rwasatswe imbere yuko afatwa kuko yibiwe akabanga aca aranyegera. Wakurikiyeho kandi yabaye Colonel Desire Uwamahoro, uwo nawe vyagenze uko kuko nawe yahise afatwa Rengiyome Bunyoni agifatwa. Uwa gatatu yabaye Colonel Moise Arakaza batazira Nyeganyega. Uyu Nyeganyega nawe mu minsi iheze urugo rwe rwarasatswe. Uyu kandi akagirizwa ko yinjiye mu nyungu cyangese muranunge yinjiye mu nyungu zamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, yijandika mu rudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Kuri ubu rero mu minsi iheze benshi barazi yuko General de Brigade Bertin Gahungu yafashwe. Kuri ubu kandi akaba apfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza hafi na Katedrale Regina Mundi. Urugo rwiwe rero rwasatswe. Muti bari bagiye gusaka iki, izo zose muraza kubimenya. Nkuko rero ababanyi biwe babitumenyesheje ejo haheze ku mugoroba, hari kugenekerezo ya 23 ku kwezi k'umunani y'umwaka w'ibihumbi 2025, abakozi b'iperereza baraje ku rugo rwa Bertin Gahungu mu Carama, baja gusaka barondera imashini yiwe nyabwonko ordinateur. Amasoko yacu akavuga ko iyo mashini bayibuze. Ubutegetsi bwa President Ndayishimiye bukaba buriko burakeka ko General de Brigade Bertin Gahungu yoba afise imbuga zitazwi, yandika ko atuka ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye. Byinshi turaza kubigaruka ko uyu Bertin Gahungu kandi ikindi yoba apfungiwe nuko kamwe mu kabanga duhejeje kuronka ruko yoba abitsa amabanga ateye ubwoba cyane kubijanye n'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana ndetse nk'uwatwaye iperereza mu gihugu hagati, akaba yaranakoreshejwe mu madosiye menshi. Bertin Gahungu kandi nawe ngakaba bitsa ndi mabanga menshi abandi bategetsi bagiye baricwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikaba biriko biravugwa yuko rero hari bamwe mu bategetsi bamutinya cyane kandi akaba ari nabandi bakeneye kumwikiza nkuko tuza kubigaruka ko. Benshi mu vyo bavuga vyo vyarateye Bertin Gahungu na President Varisito Ndayishimiye gucanamwo, hoba harimwo bimwe mu mabanga ya Bertin Gahungu yoba abitse nkuko tuza kubigaruka ko. Gusa kandi reka dutangurire kuri ibi vy'isakwa ryiwe. Twababwiye ko ababanyi biwe babitumenyesheje ko ku mugoroba w'ejo igenekerezo ya 23 kwezi k'umunani y'umwaka w'ibihumbi 2025, abakozi b'iperereza aribwo bagiye gusaka ku rugo rwa Bertin Gahungu baja kurondera imashini yiwe nyabwonko ariko barayibura. Ubutegetsi nubundi barakeka ko yoba afise imbuga zitazwi anyuza ko ibitutsi atuka umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Umwe mu bakozi b'iperereza twabajije ico Bertin Gahungu ari karazira, yishuye mu mvugo imeze nk'iyifobetse, aho yagize ati murabaza impamvu yahamagabaga kugwa iniyo kataragera. Tubibutse ko uyaserukira igihugu c'u Burundi muri ONU muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti murabaza impamvu kuva garutse ataci yatonda ku kazi kandi amategeko amubwira ko yategerezwa gutonda inyuma y'iminsi atagarutse. Burya yafashwe umunsi wa mbere yaratondeye ko muri Inspection Generale de la Police. Aho gutonda ku kazi rero yagumye agwizanya abona abapolisi bamucungera. Murabaza impamvu yagwanye igihe bari bagiye kumufata akagumuka ngo General ntashobora gufatwa na Colonel. Ese murabaza impamvu yarasigaye avuga ko igihugu kitagira ubutungane.
murabaza impamvu yaguma avuga ko igihugu kiri mw'ibarabara kitagira indongozi ngo burya azobazwa vyinshi. Uyu Bertin Gahungu tubibutse ko mu myaka iheze yarajejwe kwambika ibara abantu gutya. Ikiboneka co nuko nabashobora kuremekwa intebe ishushe mu misi iri imbere, akabikorerwa na za nzego nyene yahora akoresha mu kwiremeka abandi. Ngiyo umuntu w'intwaza ngo batanguye kwagirizwa ibintu biremereye nk'ibi, ngibihe vyiwe biba bigira bibe bibi cane. Hari uwundi kandi nkuko twabigarutse ko yatwibiye akabanga avuga ko General Bertin Gahungu abitsa amabanga ateye ubwoba kubijanye n'igandagurwa ry'umuhisi General Adolphe Nshimirimana nk'uwatwaye iperereza mu gihugu hagati. Hakaba kandi ari n'andi madosiye menshi yagiye arakoreshwamwo kuko ngo abategetsi harimwo abamutinya cane baba bakeneye kumwikiza. Uyu General de Brigade Bertin Gahungu yahora ajejwe umutekano mu buserukizi bw'u Burundi New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU. Muri Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yahamagawe ubuterari yataraheze ikiringo ciwe. Kuwa gatatu uheze yarahagaritswe ageze ku kazi ku bugenduzi bukuru bw'igipolisi. Kuva ubwo akaba apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Abapolisi bamugendanira nabo bapfungiwe kuri polisi judiciaire i Bujumbura. Mu myaka iheze Bertin Gahungu yagiye aravugwa mu vyaha bikomeye birimwo kuboreza igufa batavuga rumwe n'ubutegetsi, kubanyuruza ndetse no kubagandagura. Ubundi Perezida Varisito Ndayishimiye igihe yabo mukuru w'igihugu yasanze Bertin Gahungu arongoye police judiciaire muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2020. Perezida Ndayishimiye radugije Bertin Gahungu ku ipete rya General de Brigade mu gipolisi. Mu mwaka wakurikiye kandi Bertin Gahungu yarungitswe gukorera mu buserukizi bw'u Burundi New York muri ONU. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 umuhungu wa Bertin Gahungu yiga muri Isikamu Sulietona Izere Paul Pruneri yarahagaritswe n'iperereza yagirizwa ko ari umwe mu bishi umupfasoni Rosine Irakoze mu Kamenge. Ifatwa rero rya Paul Pruneri ryarababaje cyane Bertin Gahungu, aridoga ko ivyo zose vyabaye kubera yari kure y'igihugu nk'uko amakuru adushikira bivuga. Ngo ubundi ngo ntawakoze ku muhungu wiwe. Muri Rusama uyu mwaka ngo twabigarutse ko yaratumwe ko gutaha ubutarariye agaruka adajije ikiringo ciwe. Mu minsi yakurikiye rero hari inyandiko nyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi zigwanya ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye zivuga ko ari za Bertin Gahungu. Hari abamushira ko nk'urubuga rwitwa Imbwa Itukura rwamenye amabanga y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Azwi kandi nk'umuntu yagiye arakoresha imbuga zirika yandi mazina kugira tukane kuri Twitter. Ivyo yagiye aravyagiriza nabo mu butegetsi nyene. Nawe uziko ngarizo zatumye ahagarikwa. Gusa ico dejeje kumenya nuko ari umwe mu bantu babitsa amakuru menshi cyane kandi yibanga agendanye n'ingene impfu zamwe mu bategetsi zagiye ziraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muti rero uyu Bertin Gahungu ninde? Reka tugaruke kuri bimwe mu vyagiye biramuranga nk'intwazangabo mu gipolisi. Izina ry'intwazangabo mu gipolisi rikaba ryaramamaye cyane muri ndamukizo mwaka w'ibihumbi 2007 aho yari imbere mu bahagaritse Honorable Hussein Rajab yari aherutse kubogozwa mu mabanga y'umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD. Uko kwezi nyene Bertin Gahungu yavuzwe mu kubareza igufu witwa Evariste Kagabo yabohewe akabido kuzuye amazi ku bihimba vye vyirondoka ashiga umugozi mwizosi bamuniga. Aho hose rero ngo kwari kugira yemere kwagiriza ibinyoma Hussein Rajab. Ico gihe Bertin Gahungu yavuga ko ari mu bubatse irementanya ryose ryakorewe Hussein Rajab. Muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2013 Bertin Gahungu yagenywe kurongora igipolisi mu ntara z'uburengero. Ni gutyo muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2014 naho inyuma y'umwaka agenywe muri ayo mabanga Bertin Gahungu yabaye mu bateguye igitero ku ngoro y'umugambwe MSD mu Kinindo. Aho harafatiwe abanywanyi benshi ba MSD barakubitwa barapfungwa imyaka itari mike. Muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2015 Bertin Gahungu yagenywe kurongora iperereza mu gihugu hagati DDI, ari naho benshi bavuga yuko muri uyu mwaka ariho ashobora kuba yaramenyeye vyinshi cyane ku vyagiye birashikira zimwe mu ndongozi zitandukanye z'igihugu harimo n'urupfu rw'umuhisi Adolphe Nshimirimana.
Bertin Gahungu kandi yarambaye urwaga igisata yararongoye cyarakoze amarorerwa harimo kwica, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, kubareza igufa ndetse n'ibindi byinshi. Muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015 Bertin Gahungu yarahagarariye abariko barakubita buyo kumumenyesha makuru wa RFI Izras Ndikumana ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura. Ico gihe nyene Bertin Gahungu akavuga ko ari we yakoze inama yapanga iganagurwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa. Aho nyene muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015 kandi avuga ko yarongoye abapolisi bahagaritse uwitwa Dieudonné Ntiburumunsi. Inyuma y'iminsi mike ikiziga ciwe ca Dieudonné Ntiburumunsi catowe mu Maramvya. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 rero Bertin Gahungu yarabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi atukana bidasanzwe na Willy Nyamitwe bagirizanye ubuhemo. Zimwe mu mbuga zavuga ko zikoreshwa na Bertin Gahungu ziri muzigishirwa nko n'amoko. Ntivyabujije rero ko no mu mwaka w'ibihumbi 2019 nawe agenwa mu mabanga ahambaye y'igihugu. Rero amasoko atandukanye aremeza ko General de Brigade Bertin Gahungu apfungiwe mu gasho k'iperereza hafi na Katedrale Regina Mundi. Hamwe nyene nawe yahoze yononera ubuzima bw'abandi ngo niho apfungiwe. Ayo makuru kandi akavuga ko n'abamugendanira bose nabo bamaze guhagarikwa ubu bapfungiwe muri police judiciaire. Bamwe bati ubuzima ni ishuri ridasanzwe rya kaminuza. Uwahoze yicagakiza uyu munsi nawe barizwa aho yahoze akubitira abandi. Uwabonye Bertin Gahungu mu myaka iheze ntiyopfuye yibajije ko nawe yopfungiwe mu kibanza cagenewe abo yisabansi b'igihugu. Nitumwipfurije gukubitwa nkuko yakubise abandi, nitumwipfurije kubohwa akabido kuzuye amazi ku magara nkuko yabikoreye abandi, nitumwipfurije no kurenganywa nkuko yarenganije abandi. Gusa niba hari icaha yagirizwa amategeko akore akazi kayo nkuko benshi bariko barabivuga muri kano kanya, cyane ko bafise amashirahamwe aharanira murantunge kuba afise amashirahamwe aharanira agateka kazira muntu ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nkuko kandi twagiye turabigaruka ko kenshi gatandukanye abarundi bari mu gihugu ca Zambia barageramiwe cyane, bamwe baricwa abandi bagafatwa n'inzego z'umutekano z'ico gihugu zikabafungwa mu gihe ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi muri ico gihugu ca Zambia bwo burorera atacamira kandi bukaguma mu gacerere ntangere. Yitwa Ndayisenga Emery avuka ku mutumba wa Mugozi hafi yaho bita Mututu muri commune Bururi ho mu ntara ya Bururi yahahora. Abo biganye bakavuga ko yahereje amashuri yisumbuye kuri lycée Bururi. Yarize no kuri kaminuza y'ibiyaga bigari Université de Grand Lac Ikiremba. Yari mu gihugu ca Zambia kurondera ubuzima kandi akaba yarakiri umusore. Ni Murundi rero yarayirishwe mu nyamaswa mu gihugu ca Zambia mu mugwa mukuru w'ico gihugu i Lusaka. Mu gatondo kejo haheze ikiziga ca Ndayisenga Emery caratoye kwibarabara mu gace bita 20000 i Lusaka muri Zambia. Ababonye ikiziga bakavuga ko yakubiswa gashoka mu mutwe. Benshi mu Barundi bari i Lusaka ntivyaboroheye kuhashika kubera ko hariho umukwabo kubafataho i Lusaka, ariko inkuru yarahanahanywe rwose iherekejwe n'ifoto y'ikiziga. Amatwa dusumira n'ubuserukizi bw'u Burundi Lusaka bwaragerageje kubaza ivyashikiye uwo muntu. Inyuma y'inkuru yari yatanzwe yerekeye undi Murundi yari yarayishwe yitwa Ndayisaba Alexis, ambasade yaragerageje kubaza. Ico ni ciza, si henshi dukunze kubona abaserukira Burundi bitwararika kumenya bene ayo makuru. Ngo vyavyiza rero ambasade bandanije gukurikirana izo dossier kugeza abakoze ububisha bamenyekanye kandi bagahanwa. Abarundi bari mu mugwa mukuru wa Zambia Lusaka baripfuza ko rwose ambasaderi Verine Butoyi akomeza gukurikirana ibibazo vyabo, harimwo no kuborohereza kuronka impapuro zibasubiza mu Burundi mu gihe passport zabo ziba zabaheranye. Na kintu kibabaza umuvyeyi nko kubura umwana ageze mu bigero, aho ageze nawe aho yitunga agafasha abandi. Nta kintu kandi kivuna nko kuburiro kure iyo utari buherekeza wawe. Turahujije umuryango n'abagenzi b'umuhisi Ndayisenga Emery, turahujije umuryango w'abarundi baba i Lusaka muri Zambia aho bariko baranyegera ejo bagize bati naho tutorohewe natwe turigunganya dushingurana iteka abavukanye bacu turiko turaburira muri aya mahanga. Mukomere bavukanyi kuri uwo mutima w'urukundo muriko muragaragaza. Ivyo kandi bikaba vyarabaye nyuma yaho hari hahejeje kumenyekana urundi rupfu rw'uwitwa Ndayisaba Alexis. Ubutumwa bumubika bwari bwagize buti uyu Murundi yiciwe muri Zambia izuba riva. Wamwishe yamusanzeho yadandariza muri shop hari saa 11 z'umugoroba amukubita inyundo mu mutwe n'iyindi yo
sakanwa ahita yitaba Imana. Yakorera mu gace bita Middle West i Lusaka hepfo gatoya ya Chicken China. Umuzi nawe yatubwiye ko umuhisi yitwa Ndayisaba Alex ko avuka mu Gitaza ku mutumba Gitwe muri komine Muhuta wo mu ntara ya Hora n'Urumonge. Umuhisi nawe akaba yarakiri umusore. Nkuko biriko biravugwa kandi umugenzi w'umuhisi yatubwiye ko Ndayisaba Alex yari amaze amezi 6 asavye mu buserukizi bw'u Burundi Lusaka ko bomuronsa urupapuro rutuma ashobora gutaha, ariko ngo aho kurumuha baramutukaguye acaba arabiretse. Uyu Alex yari amaze hafi amezi 6 muri Zambia. Yagiye ajanye za passport zahora zimara imyaka 5. Passport rero yaramuheranye ace yifuza go home, yari kumufasha gutaha biranka. Umugenzi we ati none raba ibice bimushikira, akabandanya asaba ambasade ko yo kwikubita agashikaza irorohereza abarundi bayituye. Ako nakamu batera Ambassadeur Verine Buto yaserukira Burundi muri Zambia. Torojeje kandi nanone umuryango w'umuhisi Ndayisaba Alex. Torojeje kandi n'abarundi baba muri ico gihugu ca Zambia. Ngaberera makuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tojucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari wose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigenderane nandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. N'umuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.